Lopez Ninahazwe niko abavyeyi banyise bantazira ambassadeur ko katina benshi banzi ko kera kuko nasanga papa hari ivyo atari karemerera bakuru banje ariko je ndamusavye gaca bemerera gaca bibaha n'ubu ahora kirata ati mwana nayo ndabizi kuzoduserukira ubaca avuga ati uzoduserukira no ku Mana kubera nabaye umwungere kandi nibagiye nuko navukiye ku Musaga tamukinanira niho navukiye nakuze n'umwana akunda umupira cyane akina football kandi nayo nyene yarankunda nari nzi ko nzo umukinyi wa football akina mu mahanga ariko mu nyuma ntibyabaye bikibandanya hama kandi narakunda umuziki pakuririmba nakunda kumviriza abaririmbyi nkamenya n'ubuzima bwabo byinshi cyane hama muri 2004 niho nakijijwe nkirizwa muri série de prière hafi yo muhira barantumiye numva by'ukuri ubutumwa burankoze ko numva by'ukuri ko hari ikintu narimbuze sinzobyibagira ibyo bihe uwo munsi no munsi narumva ko haciye haba ikintu muri jewe changement muga ntushobora gusigura ico gihe muhira nibavyumva ku buryo naciye mu mihamwa persecution ikomeye bangwanya shikana nafungura nkubitwa kubera ngo ivyo nagiyemwo namenje ivyo bintu navyo bazi kuva kuri basoko ntabyo bari bazi bafite mu muryango nta numwe arakijijwe rero Imana iranshoboza muri ico gihe hari amajambo nasomye kandi sinzi gituma Imana ariyo yantumbereza ngasoma n'amajambo abiri unze munezego nibabahama babahora izina ryane ihindi ni mwakunda so canke mukabandutisha ntimuze bamunkwiye ku buryosha kuva ariko barankubita bambaje uzosubira canibuka ya verse acavuga ati nikuri nzosubira acavuga ati noneho barakuroze genda ariko Imana irambwira nzokubwira umuco wo muryango bihangane Imana yashoboza kubyihanganira ama mu nyuma niho nabo bahavuye bakizwa navuga nti hama ndabandanya mu nyuma niho habaye 2009 ntangura kumva naja muri chorale numva nyine ko shaka kuririmba nabijamwo nkimeranje n'umuziki kumviriza indirimbo sekira ariko mu nyuma ndumva ijwi rimbwiye ati ukeneye kubandanya muri ico kintu igira ku bantu batagukomunika ijwi batagukomunika gusa kumbure les techniques zo kurimba ariko gukomunika même l'esprit niho natangwe gutahura ibanga ryo guhimbaza ko atari kurimba gusa ariko hari ikintu giherekeza ijwi rero aho ntangura kumva ko hari ikintu Imana ikirampamagarira bijanye na worship mu nyuma aussi bijanye n'ubwungere abantu bari bakunze kumpamagara pasteur ntaramu wa pasteur kubera wasanga umuntu ari wenyene namasanga numva no muba hafi nkamuganiriza umuntu mbona siba gusenga kandi ataba binjeje amaza wahorahe kandi atana kimwe ndongoye kuvaho batangura kuntere pasteur apana ibikorwa by'Imana kuvuga ubutumwa ku ishuri n'ibindi mu nyuma rero niho havuye haboneka baremeza umuhamagaro wanje w'ubwungere hama kuri ico namenyanye n'umufasha wanje twari kumwe muri ministère hama muri ministère niyo chorale ya mbere natanguye no kujamwo hama muri iyo chorale nshashika bari muri periode yo ya competition hagati muri chorale nyene imigwi mito mito baratora abantu bake bake n'umurongozi wa groupe imwe kugira ngo habe nyene ko kwa ameliora niveau hama jewe nari namushasha acanshikiza muri groupe ya yo havuye aba umufasha wanje niwe rero yarandongoye ico gihe muri iyo groupe hama ubucuti butangura aho pole pole ikirisi ndiko novuga kiri biza nuko ico gihe abandi baciye bagira sinibuka tubazo bagize sinibuka muri iyo competition twarimbye turi babiri je nawe rero niho habaye prise de contact buhoro hama dukomeza kuganira n'abagenzi mu nyuma rero ndateba ndumva kwera sinzi ko novuga nti sinari ndabimenyereye bijya bandi babakuze badiraga umwe babiri naragiriwe ubuntu nsanga nuyo gusa ku buryo n'imbere yuko maze kumva by'ukuri ko ndamukunze
ndibuka ko nagiye gusenga rya mbere mvuga nti nzoja kubimubarira, ariko numva biri clair ijwi rimbwiye ati si iki gihe. Nasaba ndabigumana ikindi gihe, nyuma y'igihe ndumva kandi mbaye rahati byaduze kandi ndaja gusenga kandi, kuko na igituma mvuga les émotions cyangwa les sentiments, harugize kuvuga les sentiments zirimo amajambo abiri, sentir, mentir. Umuntu ashobora kwihenda ko les sentiments les émotions ni ikintu gihindagurika. Nari numva mfite ubwoba kudakora échec canke kutiboma, pako ntinya kwiboma gusa, ariko urumva ko nari ntanguye guhagara imbere y'abantu, nari numva byoba n'intahe nziza ntabaye baratora. Hama nje tumanavuga nti ngizwa kubisengera, sinza kwizera gusa ama emotion yanje. Rero mu nyuma ndumva umutima nugururiwe kubivuga, hama ndagenda ndabivuga. Mu nyuma nawe nyene yashotse byakira ubwo yavuze ati we wasenze nanje reka nje gusenga. Nyuma y'amezi atari make, mu nyuma nawe araronka confirmation yindi, hama turabyumvika. Yego twagize mariage le 6 avril 2019, bientôt 6 ans. Dufise abana babiri, umwe afise imyaka 3 n'inusu, uwundi afise umwaka n'amezi 2. Sinavuga nti muri carrière yo guhimbaza Imana hari ikintu byo kongereza. Kubera iki? Je nico nkemu yansigurire. Umuntu ntagutransmeta gusa ijwi, ariko aranagutransmeta ni bagute impamvu akora ibintu, araguha no ku bindi birenze ijwi uri kurumva. Dukunze kumva bavuga ngo ndabivuze neza, ibikundanye birajana, canke ngo abantu bamaze igihe bari kumwe usanga batera basa. Kenshi umuntu wumviriza ntaguha gusa ibyo, uzosanga ugomba no kuraba ingene abayeho, usanga kene kuraba abari muri sekiri kuntu babayeho n'ibindi. Ariko muri carrière canke muri byo guhimbaza Imana hari abantu baririmba neza, baririmba neza ushobora kwigirako. De bashobora no kugukomunika nimwe n'umutima batangana ibyo bintu. Je bwa mbere naciye mbadirije kuri umuntu witwa pastor yitwa Donny McClarkin, ariko araririmba ukabona ko ariko aririmba gusa, ariko hari ukuntu abitanga n'umutima wiwe, agasanga yavuze no mu ndimi, ukuntu ico kintu yegica kimpusa cyane gukunda kwegera Imana. Ariko ujya muntu, hari umuntu wumviriza nta kwegereza Imana, n'uwundi wumviriza mwijwi yagufashije, ariko kandi yagutumye ukunda kwegera Imana gusumba. Nuko novuga. D'abord tumenye neza, birivuga ngo bamwe yabahaye ingabire imwe, bandi 2, bandi 5. Umvikana yuko ushobora kuba ari imwe, ariko ushobora kuba hari n'ibindi bintu ufise birengeye ibyo. Niba ushobora kumwe umugabane wabo yahaye 2 canke 5, kubera iki wokoresha kimwe kandi ufise byinshi? Jewe nivyo ntibyoroha, kuko hari inguvu kwipanga, gutondeka umwanya n'ibindi bigusaba, ariko urashobora kubikoresha. Rero no guhanura, nibaza ko abantu mu ijuru Imana izobaza ati no wese nari naguhaye kimwe, nari naguhaye mu mugabane w'abazi 2, w'abazi 5, kubera iki bijya nabyo utabihaye abandi? Ndibuka je ngitangura nabaye umwungere, Imana yambwiye kenshi kuva 2015 naraguhaye ubuntu kubyo kuhimbaza Imana, utabihaye abantu nzobiha abandi. Ndasamara 1-2 fois ntangura kubibona hari indirimbo ikiraha abandi juste kubera jewe nkumva umutima usinye. Yumvira iyo nza kuguma mvuga nti oya je n'umwungere, ibyo ndiko ndakorera umunsi mu mugabane w'ibyo guhimbaza Imana, abantu Imana imaze kugarurira ubuzima, abantu bamaze kugaruka kuri Kristo, abantu bamaze gukizwa, baba barakijijwe. Iyo nguma mvuga ngo ni imwe. Rero mu guhanura ati ahubwo bazi Imana nibihe n'ubuhe butunzi bwose yashize muri wewe, ubwo bwose uko buri, hama ubukoresha. Okay,
cyambere novuga no kwimenya wewe no kumenya la grâce ufise, ubuntu ufise wewe nka wewe, kuko abantu ntidusa n'ivy'Imana yadushizemo ntibisa. Hamwe no kwifuza ivy'uwundi ntavunika ndaruha. Bwa mbere no kwitora, kimenya wewe, ukamenya la grâce iri kuri wewe, ivy'agaciro ufise, hama ukabishiramwo umwete, ukabikoresha. Bishobora gutangura ari bito, bishobora gutangura n'ubitahura. Ntugire ikibazo c'ivyo abantu bakomera amashu bwa mbere, c'ivyo abantu bashoka bemera. Banza wewe umenye ivy'agaciro ufise. Ico nico ca mbere novuga, kwimenya, kumenya ivyo ufise vy'agaciro biri unique. Ca kabiri ni ikintu nabonye gikomeye, ni kutikompara, ukaba wewe vrai, wewe kandi ukumva amahoro. Ca gatatu ni ubwizigirwa. Ubwizigirwa burazimbye, burakenye, defa buragusaba energie, buragusaba gutakaza ibintu wari kuronka byoroshe, ariko integrite, ubwizigirwa ni kimwe mu principe akomeye azogufasha kugira ico ushitseko mu buzima bwawe. Ikindi novuga ni kuba courage, kuba umunyamwete, umuntu adapfa gucika intege. Nta muntu n'umwe yashobotse akora ibintu bice bimukundira ubwo nyene, ariko nubwo bitakunze birashoboka. Aho nakunze kuvuga ngo je ngo nta biharuro ntora, ngo nta biharuro nzi, canke kumbura ashobora kuba ntivyoroshe kuri we biharuro, ukeneye energie nyinshi kugira ngo ushobore kubitora. Donc hari ibintu bitakoroheye ariko ukeneye kugira ngo ushobore kubishikako. Novuga nti inshuti, ni igihe cyo kugumbirana n'umuremyi wawe, ni igihe, kuko ibihe bizoshishikara. Yavuze ngo isi iriko irashirana n'ivyifuzo byayo, ibihe ntibizoba vyiza, ariko hari ibintu byinshi bizogenda biba bibi. Ku buryo nibaza rero utagumbiranye n'umuremyi wawe biragoye kurengana muri ibyo bihe bigoye, uri wenyene n'inkomezi z'umuntu n'ubwenge bw'umuntu. Icambere novuga, egera Imana, umuremyi wawe wakuremye, agufitiye imigambi myiza kandi agufiseko n'ibikorwa byinshi agomba kugukoresha kugira ngo akubere ubwishimikizo, akubere inkinzo, akubere umukoci, akubere ugufasha muri byose. Nico noheza mvuga ngo ntiwikwije, urakeneye wa wundi agushoboza muri byose.